Yesai bakunzi ba BITV iyo mwumvise Moses Angelo mwumva babwira amateka y'abantu babaye rurangiranwa mu nkino ndetse no mu bindi. Uyu munsi tugiye kubabwira amateka yaranze umukinyi azwi ku izina rya Edson Arantes do Nascimento, uwo ni Pele, afatwa nk'umwami w'umupira w'amaguru ku isi. Edson Arantes do Nascimento azwi ku izina rya Pele yavutse ku igenekerezo rya 28 ukwezi kwa 10 mu 1940 mu gihugu ca Brazil. Yatanguye gukina nk'umusore muto cyane mu mugwi wa Paulo muri Sao Paulo, ayobowe na Waldemar de Brito yahoze ari rurangiranwa muri Brazil. Mu nyuma yaje kwifatanya n'umugwi wa Santos. Mu mwaka w'1950 kagifise imyaka 10, uwo ni Edson Arantes do Nascimento yabonye se akorora amosozi, hanyuma amubaza impamvu. Se yariko arizwa no kubona igihugu ciwe Brazil gitsinzwe mu rukino rwa nyuma rw'ihiganwa ry'isi ry'umupira w'amaguru ryabereye muri Brazil nyene. Nuko rero Pele abwira se ati, dawe humura, igikombe nzokizana muri Brazil. Se wiwe rero yari umukinyi w'umupira w'amaguru, ntiyibaza ko ako kana koko kazovamo icamamare isi yose izotangarira. Neza na neza rero yatanguye urugendo rwiwe mu mupira w'amaguru ku myaka 15 ku igenekerezo ry'indwi ukwezi kw'icenda mu 1956. Aha yagizwa mu kwinjiza ibitsindo 1281 mu mateka y'isi mu nkino 1363 mu kiringo c'imyaka 21 y'ubuzima bwiwe, harimo ibitsindo 77 mu nkino 92 z'igihugu ciwe. Niwe mukinyi umwe rudende yatahukanye igikombe c'isi inshuro zitatu, aho hari mu myaka y'1958, 62 ndetse no mu 70. Pele akaba yabaye umukinyi mwiza w'ikinjana mu mwaka w'2000. Edson Arantes do Nascimento azwi nka Pele yabaye rurangiranwa ku isi afise imyaka 17 igihe yafasha Brazil kwegukana igikombe c'isi mu 1958 muri Swede. None ni igiki catumye Pele aba rurangiranwa? Pele yinjije ibitsindo 1281 mu nkino 1363. Yarakinye inkino 14 muri finale z'inkino z'igikombe c'isi, aho yinjije ibitsindo 12. Yinjije ibitsindo 126 mu mwaka w'1959 wenyene. Akaba n'umukinyi umwe rudende yatsindiye Coupe du Monde inshuro zitatu. Akaba yari yarakinye urukino rwiwe rwa mbere mu mugwi wa Santos haciye imyaka 2 afise imyaka 15, aho yinjije igitsindo mu ntsinzi y'ibitsindo 7-1 ku mugwi wa Corinthians do Santo André. Ngo cabaye igitsindo ciwe ca mbere mu bitsindo 643 yari gushobora gutsindira uwo mugwi mu mahiganwa yo ku mugaragaro mu kiringo c'imyaka 19. Naho umugwi wa Santos uvuga yuko Pele yinjije ibitsindo birenga 1000 mu nkino nyinshi bakina n'abanyaburaya. Mu nkino z'igikombe c'isi mu 1962, Pele ico gihe yari afise imyaka 21, yinjije igitsindo c'akataraboneka mu rukino rwabahuza na Mexico mu kugurura intsinzi yabo kuri 2-0, ariko yararonse ububabare mu rukino rwakurikiye ntiyashobora gukina. Inshuro yiwe ya nyuma yashoboye gutahukana igikombe c'isi inshuro zitatu, vyabaye bidasanzwe kuri we. Inyuma yo gutanga amanota mu 1966 mu mahiganwa yabereye mu Bwongereza, yabaye rurangiranwa w'umugwi ukomeye cyane washoboye gutahukana igikombe c'isi mu 1970 mu kwinjiza igitsindo ciwe ca mbere mu ntsinzi ya 4-1 aho bakina n'Abataliyano muri finale. Kuva ku musozi yiwe y'umunezero mu gikiriza c'umukinyi Nilton Santos,
gushika ahoberanye n'umwongereza yabaye rurangiranwa mu nkino Bobby Moore. Ibihe vya Pele vyabaye akataraboneka. Yarangirije mu mugwi wari wuzuye ibihangange mu mupira w'amaguru New York Cosmos, aho yakinana n'igihangange umudage Franz Beckenbauer na Carlos Alberto. Mu mwaka w'ibihumbi 2000 Pele yavuze ati, mu muziki hari Biff Vin n'abandi, naho mu mupira w'amaguru hari Pele n'abandi. Mu matora yabaye mu mwaka w'ibihumbi 2020 atunganywa na BBC Sport, Pele yatowe nk'umukinyi mwiza gusumba abandi imbere ya Lionel Messi, CR7 na Diego Maradona na Johnny Cruyff. Pele rero afatwa nk'umuntu w'incabwenge, intwari mu gikombe c'isi, inkinzo mpuzamakungu. Ifoto ya Pele atambaye ishati aho yari ateruwe n'abakinyi bagenzi biwe n'abafana inyuma yo gutwara igikombe c'isi mu 1970 muri Mexique ni ntibagiranwa, hamwe n'iyindi foto ahoberanye na rurangiranwa Bobby Moore w'umwongereza. Umwe mu bihangange rurangiranwa mu mupira w'amaguru ku isi, Pele yerekanye ubushobozi bwiwe mu buzima bwiwe kuva mu bwana bwiwe gushika akinira Santos, gushika no muri New York Cosmos. Ngo aho hose umupira w'amaguru uzokinwa, izina Pele rizoguma rivugwa. Edson Arantes do Nascimento, azwi nka Pele, akaba yarakiswe n'amagara aho yaragwaye amafyigo n'ingwara ya kanseri. Yajyamiye ukuboko kw'abagabo ku myaka 82 ku itariki 29 ukwezi kwa 12 mu 2022. Ico womenya aho izina Pele ryaturutse ni hehe? Womenya aho izina Pele ryaturutse? Bivugwa yuko igihe yari umwana, Pele ntiyashobora kuvuga neza izina ry'umugardier wa Vasco da Gama yitwa Bile, we akavuga ati Pele. Abagenzi biwe rero bigana batangura kumutuka bamutwenga gushikaho bamutazira izina Pele. Ayo niyo mateka yaranze Pele. Mu gihe kizoza tuzobabwira ibindi bintu bitanu vyakataraboneka vyamuranze. Mwari kumwe na Moses Angelo, mugire subscribe kuri PITV. Bye bye.